Uno munsi wa gatatu hari hategekanijwe amatora yishirahamwe rya Amical des Musiciens du Burundi. Murazi neza yuko twama turi top kugira ngo tubahe imiziki mashasha, indirimbo shasha, ariko kandi amakuru mashasha. Amakuru yacu y'uno munsi reka tuyahere ku turirimbo dushasha. Muri ako kanya nyene muri Vyikazi Natasha yaciye aja kuri post yo muri Vyikazi aravuga ati merci beaucoup ma chérie Meili official, nciye ndagukunda cyane. BTV Burundi presents B News. Shengero Truth Revealed Ministries, shengero ryo kuri guhishuye ngomba gufata kano kiganiro mwama mushikizwa ku munsi wa mbere, umunsi wa gatatu eka no ku munsi wa gatano kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 9 n'iminota 30. Abaki bashikiriza si sabandi ni DJ Rafa Mr. Home ari kumwe na spokesman. Uno musi rero ni jewe DJ Rafa nje ndiko ndabashikiza kino kiganiro, ariko kandi nshimire mwese mwashimye gukurikirana no mbonesha kure yacu. Murazi neza yuko twama turi top kugira ngo tubahe imiziki mashasha, indirimbo shasha, ariko kandi amakuru mashasha n'ibindi byinshi biriko birategurwa hirya no hino muri entertainment. Ariko nshimire cyane inga by'ibivuma bariko badufasha kugira ngo bigende neza cyane. Nshimire Claude, nshimire Sherisa, nshimire Emma, nshimire bariko baradufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Afise byinshi za kubashikiriza, ariko kandi nashaka duhere kuri kano karirimbo muri Vyikazi yitwa Meili akaba adushikiriza ndirimbo yiwe yitwa Arabesha. Reka tuyikurikirane. Okay, ni indirimbo ya Meili. Amakuru rero y'umuririmvyikazi Meili ku munsi w'ejo kuri social media, kuri social network, ya kuri Instagram no kuri Facebook yiwe, ariho post ya postinze aho yazanye comment nyinshi cyane, aho yavuze ati nagira mfate akakanya imbere yuko uyu mwaka uhera nshimire uno muririmvyikazi Natasha Burundi ku bikorwa byiza abandanya erekana bituma abandi bigeme turi nyuma twiyumva inkomezi zidasanzwe, bigatuma tubona ko ivyuko umwigeme adakiwe kuboneka mu muziki ari vyataye igihe. Ubutumwa abigeme dukore cyane haboneke ba Natasha benshi, twitanga tunakunda ivyo dukora, tubake ishusho ryiza ku muziki w'u Burundi. Anyuma cashira #see you next year kuri Meili official. Hanyuma muri ako kanya nyene muri Vyikazi Natasha yaciye aja kuri post yo muri Vyikazi aravuga ati merci beaucoup ma chérie Meili official, nciye ndagukunda cyane. Ni post yagiye ko hanyuma harazamo repost y'ama platform menshi cyane muri ico gihe. Tubibuse yuko muri Vyikazi Natasha mu mwaka wa 2021 yashoboye gutahukana udushimwe tutari duke, yaba muri High People Music Awards, Pakuchena, indirimbo yiwe Pakuchena yawe yashoboye kuba East Africa Super Hit, ariko kandi irajana muri indi higanwa yari ya muri Kenya yitwa Mashujaa Award, ariko kandi muri Platform Show Music Awards acaronka utundi dushimwe twe. Tukurikirane agace kino ndirimbo Pakuchena y'umuri Vyikazi Natasha, aho ku munsi wa wigerekezo ya 31 azoba afise ikindi giteramo hariya kuri Hotel Club de Lac Tanganyika. Hanyuma turaza tubashikirize utundi turirimbo dushasha turiko turakora neza muri kano kanya, turiko no kuronka twagiye Okay, rero twari dutanguranye nayo makuru y'umuririmvyikazi Meili na Natasha Ngendabanka, ariko kandi ariyo turirimbo dushasha. Kano karirimbo nashaka mugakurikirane na karirimbo k'umuririmvyi yitwa Emery San, engineer Emery San. Turafise engineer Claude hajya mu biga by'ivyuma. Twagiye nabakukwanya nabo bakakwiye kereza abisibuzo y'ubujyaja amashari n'inzigo ni byinshi.
ni engineer Merisani yaramaze igihe atariko aragaragara mu bikorwa ariko akavuga ati reka ndabahe kado yo kurangiza umwaka wa 2021 kugira ngo dutangure neza umwaka wa 2022. Akarimbo gakurikira na karimbo kitwa Sante Yesu ni nakaririmbo kandi nako nyene kari mu mudiho wo guhimbaza Imana ariko kandi mu kushima Imana yuko twarangije umwaka amahoro. Byinshi byaraciye mu mwaka turiko turarangiza ariko kandi tukasaba yuko Imana idushikana muri ivyo kazitwa Jaja Janine Uwimana akaba aturimbira karirimbo Asante Yesu na karimbo kaheruka gusohoka mu ndwi iheze. Bwana Yesu kwa upendo wako, asante pia kwa ulinzi wako. Okay, na karibu rero kitwa Asante Yesu kwa kutulinda waratuziganye ibihe byose. Reka dukurikirane akandi karirimbo na karirimbo kitwa Bonane. Abaririmbyi bagiye hamwe baravuga bati reka turirimbe indirimbo yitwa Bonane. Bonane rero ni soon, ubunani niko babivuga kwigenekerezo rye ku munsi wa gatandatu tuba twatanguye umwaka mushasha 2022 Imana iduhashikanye amahoro. Murazi neza yuko byinshi byarahaciye ariko uno munsi wa kangahe? Munsi wa gatatu wa nyuma w'ukwezi wa nyuma w'umwaka, nawo ndi munsi wa gatatu uzosubira kuboneka muri no mwaka wa 2021 ariko kandi nawo utoboneka muri kuno kwezi kwa 12 cyangwa kwezi kwa Kigarama. Bonane twagiye Bonane, 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 bonane. Bonane, nizo mushoboye ntangorane, ayo mwabitse muyazane, ubudafise nawe musabikanye. Bonane rero twese turabifurije bonane nziza ariko kandi ikiganiro B News turabifurije umwaka mushasha ugiye gutangura vuba cyane kubw'Imana. Turazi neza yuko tuzoshikamo amahoro meza. Yes, ariko arategurwa amatora uno munsi wa gatatu. Hari hategekanijwe amatora y'ishirahamwe rya Amical des Musiciens du Burundi, kuvuga abarongoye ishirahamwe rya Amical des Musiciens du Burundi, uwereye kurongoye iryo shirahamwe anyuma icegera ciwe umunyabanga mukuru na komite yose. Ariko rero bivanye nuko habaye byinshi bitagiye neza, ayo matora rero akaba yegeje imbere gushaka kwigenekezo rya 9 ukwezi kwa 0 umwaka uza. Ivyo rero akaba byarashikirijwe ku munsi wejo amwe n'uburongoye byifata kibanza ishiramwe ry'abarimvyi mu Burundi Amical des Musiciens du Burundi ariwe Romeo Ininahazwe. Reka tumukurikirane. Amatora yobaye ejo ku munsi wa gatatu kubera imvo izina ziriya zitandukanye, na buri gihe urabona ko nko mu bushikiranganje bategeza kwitabira igikorwa cy'umukuru w'igihugu cyo guhugurwa cyo kwishira mu maboko y'Imana. Twese duhamagariwe nk'abarundi kugenda kwishira mu maboko y'Imana no gukurikirana ivyigwa ndetse n'impanuro umukuru w'igihugu bari karatanga, kuko ntiziraba abatware gusa, ziraraba na twebwe twese abarundi, na cyane cyane nka twebwe abartiste abaririmbyi, kuko duheza tukamubera mikro ituma ijambo yavuze rija kure. Naho bitashobotse kubera izimvu cyangwa ziriya yuko dukora amatora ejo ku munsi wa gatatu, baci baduhira indi sango rya hagufi ko bavuga ati nubundi mwaramaze kwitegura, nta myiteguro myinshi kenewe, no kuca gusa dushira isango rindi rikurikira. Iryo sango naryo bakaba bimuriye itariki 9 z'ukwezi kwa mbere, akaba ariho hazoba amatora. Kandi twebwe tukavuga tuti noneho ni nakaryo keza kugira ngo n'uwari yaracerewe atsitara mu nzira ntakwiza ibisabwa n'amategeko ashobora gutora, azoba yashoboye gushika kuri iyo ntumbero nawe nyene atore mu bandi, kuko burya dukwiye twese tugakora amatora dukwiye twese ni ikintu gihimbaye cyane, atanumwe atuvuyemo kubera akacangwe kariya. Uyu rero yari Romeo Ininahazwe yasanzwe arongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi, akaba tumenyesha ati amatora yarategerekanije kuri uno munsi azocaba ku kiringo kwigenekezo g'9 ukwezi kwa 0, ni kuvuga ukwezi kwa mbere ni mu ndwiza ku munsi w'Imana, aho tuzoba turiko turakira indongozi shasha. Azoba ari amatora ya mbere abaye muri iryo shirahamwe. Turavuga tuti Romeo courage na big up cyane kubona washoboye gukora ikintu gikomeye cyane mu gutunganya
amatora. Ariko kandi indirimbo Mimshaka ni indirimbo shasha y'umugwi Victoria's team, ni umugwi wakoze ku munsi w'Imana igiteramo bitiriye Kenos event. Reka dukurikirane ino ndirimbo hanyuma turaza kubabwira n'ayandi makuru. Ariko kandi mugenzi wacu Sports ariko aradutegurira amakuru mukanya turaza kuyabashikiriza imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu. Victorious iby'igikundiro n'iby'itubahiro nibyo niyumvira uri munsi amugororotsi yahege ikada Mimshaka. Okay, na karibu rero ka Victoria's team kararyoshe cyane. Okay, ubu rero turi mu mavuta kuko turakurikirana indirimbo z'ubwiza bw'Imana. Yesu ni Bwana, na karibu kandi kumuririmbyi twa Benis Lubunga. Reka tuyikurikirane nayo nyene, ni indirimbo yerekana yuko Yesu ari umwami. Yesu ni Bwana. Benis Lubunga. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, haleluya, amina. Kuna karimbo rero ka Benis Lubunga, karimbo kitwa Yesu ni Bwana. Ariko kandi nashaka dukurikirane akaririmbo nako nyene kakimoto bushasha, akarimbo kumuririmbyi Vivi Muyomba ariko na Lina Blanche. Uyu n'umugore n'umugabo, akarimbo kabo gashasha baruka no kuronka ikibondo inyuma y'imyaka myinshi babanye. Turavuze tuti félicitations Lina Blanche hamwe na Vivi Muyomba kubona amasho kuronka ikibondo. Akarimbo kitwa Umurondo, ni Vivi hamwe na Lina Blanche. Twagiye ibajya urukundo rwanje ibajya amahoro yanje wame hafi yanje cyane imbere byiza cyane onyubavu shanje ndashira agahinda Umurondo. Okay, ni indirimbo rero yitwa Umurondo. Hariho ibintu byinshi abantu benshi bama bibaza umurondo, umwigeme, hariyo itandukaniro. Rero ico cigwa nzokibigisha next time, kiganiro kizokurikira nzobabwira itandukaniro hagati y'umurondo, umukobwa, umwigeme. Ibyo byose utizo kubimenya siko ariko ndibaza ko durabizi hamwe na Sherisa, ndabizi ko mubizi cyane. Nashaka dusubire mukanyikana aka karirimbo gatoyi, hanyuma ndaza kugira ngo ndabashikirize agace ka Spokesman aho yadutorokanije amakuru atandukanye n'akarimbo gashasha Umurondo. Baraberewe cyane, ni Vivi Muyomba ari kumwe na Lina Blanche. Twagiye my friend is uncolog, oh yeah, uncolog, no good in uncolog, oh yeah. Yes, na karirimbo rero ntugoroge ka Esther Nish. Ngira ndabasezere rero n'agace ka Spokesman aho yadutorokanije amakuru atandukanye. Shimire cyane mwese mashaka kudukurikirana, tubamenyeshe neza yuko kino kiganiro ni kiganiro ca nyuma cyo ku munsi wa gatatu wa nyuma. Kubera turafise ikiganiro ca nyuma kizokogwa cha B News kizokogwa ku munsi wa gatanu. Shimire cyane Emma, shimire cyane Boris, Sherisa hamwe na Claude. Agace kakurikira ni ka mugenzi wanje Spokesman aho yagiye hirya no hino aradutorokaniza amakuru. Twagiye amakuru yacu y'uno munsi, reka tuyahere ku turirimbo dushasha aho dutanguza aka karimbo kitwa Rindi Ruhoraho k'umuririmbyi yitwa Shadi M. Amazina yo kuri ni Shadrick Savyimana, avuka mu Kavumu hariya mu Kamenge, akaba yakuriye mu ishengero Emmanuel. Na karirimbo karyoshe cyane, mwoshobora kugakurikirana, kabafashe kubandanya mugira ibihe vyiza vya Noel. Tizukundu ubigenza iconzi ni kimwe gusa, uri Mana idahinduka. I miss you niko kandi karirimbo dufise gashasha mu turirimbo dushasha twuno munsi twabateguriye. Na karirimbo k'umuririmbyi kazitwa B Cobra, yaramaze igihe ari mu gacerere ariko yavuze ati umwaka ntuhera tutabahaye igikorwa gishasha. Ni I miss you ya B Cobra. I miss you, I miss
Uturimbo dushasha reka turangirize kuri kano karimbo kitwa Special ka Jibo ni Jibo Jibanga ari kumwe n'umuririmvikazi Shan Queen nako nyene na karirimbo kakimoto ubushasha cyane kuko atanu umunsi karamara reka mugakurikirane hano kuri BTV mu ncuro ya mbere mu kiganiro B News. I can do anything for you, oh baby. We urabizi kuri special, urukundo rwanje my baby. Na urabizi kuri special. Tuvuye ku turimbo dushasha reka dutandukire ku makuru y'ivyahabaye. Mwarabonye ubuherutse umuririmvyi Arnovich akora igikorwa cyo gufasha agasangira Noel n'abana bahariya mu ntara ya Ngozi mu nyuma kaza nini Bujumbura. Ubu naho umukinyi w'amareresi mazi n'amagara Hassan banshi bazi ku izina rya Mugisha abicishije mu co yise Fasha Burundi TV yarashoboye kugendera umupfasoni Mama Sofia akaba mbere agendana n'ubumuga bwo kutabona aho yagiye yifadikanije n'abandi banyeshuri bashize uburyo hamwe baregeranya bavuga ati reka tugende tugarukire kuri Mama Sofia ngira muri ko murabibona uko vyagenze ariko ni Mugisha nyene atumenyesha ko ku munsi w'ejo igenekerezo rya 30 nkuko vyama igenekerezo rya 30 buri kwezi ko bama bagaburira imwe mu miryango igera kuri 185 basanzwe bafasha ejo rero bazogenda gufasha iyindi miryango itari mike. Tukiri muri ivyo bikorwa vyo gufasha ni Jay wo muri Aplis Fitness Center asanzwe akoresha ico bita taekwondo nawe nyene atubwira ko kwigenekerezo rya 2.0 mwaka mushasho w'2022 nawe nyene azokwifadikanya nabo muri orphelina yitwa Abebu azoba ari guhera isaha 5 gushika isaha 8 ni nkuru tuzogaruka ko mu biganiro vyacu vyo mu misiri imbere. Kano gace reka tukarangirize ku makuru avuga ibiteramo vyo kurangiza umwaka bizoba ahatandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura. Turahera hariya muri Shemeza Worship Temple aho hateguye ico bita Veille prophétique et d'action de grâce kuhera isaha 4 z'ijoro. Ico giteramo kikazoremeshwa na Apotre Apollinaire Haborimana afadikanije na Dudu Niyukuri. Barabatumiye rero ni Shemeza Worship Temple isanzwe iri hariya iruhande ya Stade Intwari. Kuri Foyer de Charité naho ati nkuko vyama buri tariki 31 Kigarama n'uyu mwaka bizoba. Turashoboye gushika kuri Foyer de Charité Patiri Amando Kana arashobora kutubwira uko biteguwe. Ni mukurikirana. Bakunze b'Imana mwese hariho abatari bake bamaze iminsi batubaza bibaza ngo mbega igiteramo gisozera umwaka kizoba muri Foyer de Charité muri uyu mwaka. Nashaka kubamenyesha yuko igiteramo kizoba kuri uyu munsi wa gatanu itariki 31 z'uku kwezi kwa Kigarama kandi ko tuzokwakira abantu bashaka kuza gusozera umwaka bakengurukira Imana ku vyiza Imana yabagiriye muri uyu mwaka wose bagashaka no gutangura umwaka mushakasha w'2022 bari kumwe n'Imana bitura Imana bayitura ababo n'ivyabo. Vyongeye kandi twipfuza ko kaba karyo kukwa gusabira igihugu cacu tugasabira n'ibindi bihugu byose muri iki gihe vyugarijwe n'ikiza ariko kandi turashaka ko dufata umwanya wo kuninahaza iyo Mana ku bintu vyiza byose yagiriye umwe wese yagiriye igihugu cacu yagiriye mbere n'isi kuko Imana yacu ari Imana ikora ivyiza ikwiye kuninahazwa no gushemezwa. Twashaka kandi kumenyesha ko muri uko kubakira mwese tazoba turi kumwe gusa n'abashitse muri Foyer de Charité y'Ibujumbura twarategekanije n'ubundi buryo janye n'ubuhinga tugeze ko muri iki gihe bwo kubafasha kugira ngo mushobore abari kure n'abadashobora gushika muri Foyer de Charité bashobore nabo nyene guteramira Imana. Hariho uburyo bwa Radio Maria, hariho uburyo bwa Zoom, hariho n'uburyo bwa televiziyo yitwa BTV,
ariyo yiyi muriko murumviriza kwiritangazo. Hariho kandi n'uburyo bwa Facebook ya Foyer de Charité. Ubwo buryo bwose twabutekanije kugira ngo umuntu wese ahari hose ku isi ashaka guterama ashimira Imana kuri uyu mwaka urangiye, yongera ayitura biwe n'ivyiwe muri uyu mwaka buca dutangura, ashoboye kuronka akaryo. Mboneyeho ariko kumenyesha ko duteza gukurikiza amategeko y'iki gihe turimwo mu vyerekeye kwikingira no gukingira abandi iki kiza. Nico gituma abazoza muri Foyer de Charité dusaba ko baba abantu baza bipimishije kandi bakaba bambaye bose agapfukamunwa. Abafise indwara canke ibimenyetso by'indwara y'iki kiza basabwe kutaza kubera imvo zo kubakingira no gukingira abantu. Ariko kandi abana twarasabye ko batoza kwakira gusa abafise imyaka ishika 15, utarayikwiza ntiyoza, kandi nta modoka zizoza kuko nta parking twatekanije, ikibanza cyose kizoba kirimwe abantu. Turabahaye ikaze rero mwese, abo bose tuvuze ko badashobora kwakirwa kubera izo mvo tuvuze, ntibogira ubwoba kuko murumva ko hari ubundi buryo bwinshi twatekanije kugira ngo n'udashobora gushika muri foyer ashobore gukurikira ateramiye Imana. Tubaye turabaha ikaze, turabipfurije kuroranirwa kandi turabipfurije kuronka imihezagiro n'imigisha y'Imana mu gusozera uyu mwaka no mu gutanga urundi mushasha tugire Kristo. Ahandi hazoshobora kubera ibiteramo bitandukanye vyo gusozera umwaka ni kuri Club du Lac, aho hateguye ico bita Réveillon Explosif Night, aho muzoteramishwa n'umuririmvyikazi Natasha afadikanije na Mutima Le Comédien. BTV Burundi presents B News. B News. B News.